Aha reka nsubire mwese ndabaramutse abakunzi ba Iwacu Top TV ndababwire nti shalom indamukanyo y'amahoro nongeye naje still ni muri sport tuvuge kuri athlétisme kwinonora imitsi ngira mwese muca muvyumva aho bavuga yuko athlétisme ari mère de tout les sports ngira ngo abizi igifaransa baca bavyumva ni kuvuga ngo athlétisme niwe nyina wayandi ma sport yose kuko sport yose bakora yaba football yaba basket volley utegerezwa kwiruka utegerezwa kwideplacer ukagenda yaba rugby uriruka urumva rero athlete no kwinonora imitsi harimo kwiruka kugorora imitsi gusimba ni kuvuga rero mu sport yose athlétisme niyo iba igaragara cyane muti rero uno munsi tuje kubashikiriza ibiki yes uno munsi rero tugiye kuvuga hariho inkuru ishushe inkuru novuga ko ishushe cyane ni Francine Niyonsaba muramuzi no murundi kazi w'umunonotsi kazi abikora neza cyane mu guserukira Uburundi hirya no hino ku isi mu mahiganwa aba yatunganijwe ajanye n'ivya athlétisme. Rero ngaha turafise inkuru ishushe cyane ariyo tuje kubashikiriza. Jo muri kumwumva nkaba ndi Jean Paul Daniel Le Monde akaba ari jingiye kubashikiriza ino inkuru iriko iravugwa cyane gose. Niyibutse ubutarafyonda kuri subscribe canke kuri s'abonner ko yobikora kugira ngo azohora buwa mbere mu kuronka inkuru yacu ikiri nshasha. Mutero vyifashe gute reka ndababwire n'abatarakora like comment n'amashares nabo nyene babikore baze babikora batubwira batwandikira baduterera ivyiyumviro batubwira icyo twuhindura canke icyo twukosora gutyo ibintu bikabandanya kugenda neza cyane. Reka rero nze mukanya n'iyi nkuru mbona ishushe cyane gose. Yes rero uyu Francine Niyonsaba umunonotsi kazi w'umurundi kazi asanzwe ari na ambassadeur wa Nike n'uruganda rukora ibijanye imyambaro ya sport ibirato impuzu zo gukina football volley za tennis iyo Nike n'uruganda rukomeye cyane mu bintu bijanye na sport mu kwambika aba sportif. Rero uyu Francine kuri Facebook page yiwe yanditse amajambo akomeye cyane amajambo novuga ko arimwo gashavu aho yavuze atarya umunwa aravugisha ukuri kandi wumva yuko yabivuze ababaye cyane. Ni kubijanye nibiherutse kuba i Tokyo muri Jeux Olympiques zabereye i Tokyo bijanye n'ivyamushikiye aho hariho ibitagenze neza mu barongoye Comité National Olympique ariyo bita CNO bitagenze neza hagati abo bita aba team leader hamwe n'aba chef de mission. Rero muri Comité National Olympique CNO bakaba banditse urwandiko barushira ku mbuga. Francine Niyonsaba amaze kurusoma nawe aca arahayagisa ukundi arivyo tugira ngo tubagezeho aho biboneka yuko yabivuganye ishavugishi aravuga amajambo menshi cyane. Kuri Facebook page yiwe ya Niyonsaba Francine yanditse aravuga ati nivyo tugiye kubabwira aravuga ati gusoma inkuru nkizi bigaruka kunkora mu nkovu kandi sinohora abantonetse aho mbabara umva ko ababaye cyane ibi ngira mvuge sikunteze yajewe Francine jenyene kandi nawe nanka mu nyumve neza ntawe yanka
nikari karavuga ni kuneza y'abanonotsi bose bo mu Burundi no gukebura abatwara inkino. Arabandanya ati ndababazwa n'ukuntu iki kibazo cyo gutandukanya team leader na chef de mission kiguma kizana amadidane kuvyambaye ko i Tokyo kigashaka kweza bamwe cyagiriza abandi. Arabaza ati mbega uwagirizwa ninde kubarongoye CNO ko mushaka kuvuga ukuri reka tugushira habona twese. Haragira amenere inda kurukumu kabisa. Bibaye ngombwa igihugu gishireho umugwi utwumviriza amatohoza abe. Umva ko ashavuye cyane. Aravuga ati mbega uwo team leader uwo muri athletisme yari Tokyo ninde? Mu Rwandiko mwandikiye abarongoye amafederation turi Gitega igerekerezo rya 15 gitugutu mwaka wa 2021 mu nama ya bose ko vyaboneka ko president wa federation ari we uvuga ko yari team leader akaba yarabamenyesheje impamvu atazoji Tokyo hakiri kare. Mukabimenya ujya mumenyereza w'umunyamahanga Giuseppe Giambron reka ndagisome neza. Aravuga ati mbega uwo team leader wo muri athletisme ya Tokyo ninde? Mu Rwandiko mwandiki abarongoye amafederation turi Gitega igenekerezo rya 15 gitugutu umwaka wa 2021 mu nama ya bose ko vyaboneka ko president wa federation ari we muvuga ko yari team leader akaba yarabamenyesheje impamvu atazoji Tokyo hakiri kare. Mukabimenya ujya mumenyereza w'umunyamahanga Giuseppe Giambrone yarose badge ya team leader gute? Cyo ni kibazo arikarabaza arikarandikira abo muri Comité National Olympique muri CNO. Chef de mission ko namwandikiye ndamutakambira ngo amfashe kuburana nkamubura kuwo team leader muvuga atamurungitse yarihe. Harababaye cyane. Jewe n'umumenyereza wanje Aroyizi Nizigama na manager wanje Federico Rosa atari mu bisanzwe arekuriye kuza mama ko wumva muri abo bantu batatu muvuga ariko akemera kuza agerageza kundenganura bikanka. Uwo team leader mwahaye baje yarihe mu rujya mwanya? Munyumve neza ndiko ndasoma ibyo Francine Niyonsaba yanditse kuri Facebook page yiwe. Arabandanya ati simwebwe none mutanga amazina n'icumwe wese ajejwe muri Jeux Olympiques. Icyo no basaba madame la Présidente wa CNO mu cyubahiro cyanyu ivyo mubwira abantu bamwe mutabwira abarundi bose baturungitse kubaserukira no basaba ko izo rapport mutanga mu myiherero muzitanga no muri conférence de presse abarundi bose bakumviraho icyo mwamaze muri Tokyo 2022. Bakongera bakanababaza ibibazo vyose bakeneye mugatanga umuco. Mbega aba entraîneur babiri bo muri athletisme batashitse Tokyo bagakwa kugwa muri aeroport muri Turki bamaze yo hafi imizi 6 bafise amahera make ukuraho. Nabo muri team nabo ni team leader yarajejwe gukemura ikibazo cabo canke ni chef de mission. Arabaza abo bantu batandatu barafise uduhera duke cyane. Arabaza ati mbega abari bajijwe gukemura ibibazo vyabo ni team leader canke ni chef de mission? Okay, arabana ati na ambassade y'u Burundi yari muri Turki yari gufasha kubakiza ayo magogo y'iminsi 6 batagira aho bajya aho boga naho barara. Arabandanya ati impuzu twahawe ni Francine ariko aravugira abanonotsi bose impuzu twahawe zitakwira bamwe bo muri delegation y'u Burundi habuze iki ngo babazwe ibipimo vyabo hakiri kare ngo haboneke impuzu ziteka nk'abandi bose bo kwisi. Urumva ico ni kibazo
impuzu ngo bahawe ngo ni hatari. Amasakoshi, ikibazo c'amasakoshi naco kiraje. Amasakoshi mwaduhaye dutwaramwo ibintu murayibuka? Kuba ahantu atadarapo canke ivyapa vyerekana Uburundi aho twabitokiyo habuze iki? Ngo tukamera nk'abinjira mu mwobo umenga ntidufise iyo tuva. Mbega abarundi nitwe twari dukwiye gusa kujya twasa mu bandi? Bijya birababaza cyane umutima w'umunonotsi. Bati murida n'abachef de mission barihe ngo ivyo bibazo vyigigwe hamwe imbere y'urugendo ko biba bizwi imyaka 4 imbere yuko biba. Ijya communication ushika ku munota wa nyuma ataco tuzi kubitwerekeye. Niyo tuja amatike aza atawuzi nuko ahava agenda. Mwumva ari ryo teka mwoha organisation yiyubashe nka CNO. Induru zama hagati y'abatrete n'uburongozi bwanyu bikagera induru zama hagati y'abatrete n'uburongozi bwanyu ntiharagera ko zivaho. Francine Niyonsaba, amabourse yamari mw'induru zitangwa mutabajije rimwe na rimwe abajejwe abo banonotsi ariyo mafederation. Mwoba mwiha icyo gikorwa cyo kubatora mwisunziki? Arababaza tu ayo mategeko muri ko mushiraho abivuga ko iki? Ivyabaye i Londres mu mwaka wa 2012 ntimuvyibuka? Mushatse muze tubivugire ahabona byose tumene igihute. Arabandanya ati Rio 2016 nyene icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yararongoye CNO ico gihe siwe yaje gutatura amatati yari hagati y'abanonotsi n'uburongozi bwa CNO. None iyo bonne gouvernance muvuga ifatiye kuki? Ko kuva ico gihe mwari ndongozi akaba atakiratera imbere tubona kugira umunonotsi abariwe ahungukira mugabo vyama bihera abanonotsi n'abamenyereza babafitiye agashavu. Arabandanya ati uyu ni Francine ndiko ndasoma ivyo yanditse. Ndasavye abarongoye Federation ya Athletisme ko bagira ico bavuze kugwandiko bandikiwe bibaye ngombwa ruja habona n'abandi bose barusome. Francine Niyonsaba ararangiza ati jewe nanje nzoheza ngira ico ndaruvuga ko mu nyuma. Nizera ko iki atari kibazo cyatwebwe gusa ariko kiraba abana b'abanonotsi bitanga batiziganya mu guserukira igihugu cerekeye abarundi bose. Ni point d'exclamation et full stop. Yarangirije ku gatangaza kabisa. Uyu ni Francine Niyonsaba. Ni Francine Niyonsaba umunonotsi akomeye cyane abikora neza yitanga aho amadimisi yerekana ko ashoboye no gukoresha impano yiwe Imana yamwihereye iyo kwiruka. Akaba ariwe yariko aravuga ibi vyose mwumvise hano. Nawe rero ko dukurikirana urahawe ikaze kugira ngo ugire ico ushikirije ku nkuru tumaze kubagezaho. Uragenda muri commentaire wandike inyunganizi yiwawe utubwire uko uwavyumvise. Uyu akaba ari Francine Niyonsaba. Jewe mwariko murumva nari Jean Paul Dunia Le Monde. Iyi nayo ikaba yari Iwacu Top TV. Ukaba utarafite kuri subscribe ubikore hakiri kare cyangwa se kuri s'abonner. Kuri hakiri kare kugira ngo uzohore ubu wa mbere mu kuronka inkuru yacu ikiri nshasha. Utibagiye gukora like na comment hamwe n'ama shares kugira ngo ibiganiro vyacu bishike ku bantu benshi cyane bashoboka. Nkaba ndabashimiye rero ndabakengurukira gose mwese mwariko muradukurikirana kuri Iwacu Top TV. Reka nababwire nti naho butaha nakagaruka. Ciao bye. Ariko ntaragenda reka nibutse abashaka kubinyikanisha ibikorwa vyabo abadandaza
amashira hamwe abarimya borozi mwese murahawe ikaze kuri Iwacu Top TV kugira ngo tubafashe kubimenyekanisha aho n'ibiciro bitavunanye ntituzobavuna cyane kabiri mwese murahawe ikaze mugira aho mwamwubahwe ciao bye hasta la vista